avuga ati mwe mubona igituma itubakwa ari giki, ati ubwo ntihoba arabafise imigambi isa niyo abafise amakonstruction abafise remezo ziri autour y'irya soko. babona yuko boca bahomba iyungurutswe. Mu bisanzwe ibintu bijanye no gusubiramwo irya soko nibijanye n'umurimo rusange, nibijanye n'iterambere rusange. Ivyo by'abantu baba particulier bama bariko barefluence leta ngo mwokora urya mugambi ngo je noca mbura. Leta yamete itegerezwa na ntaryo kwitaho ibintu biraba biteza imbere abantu benshi kuko nibijejwe. Ntiraba utwo tuntu utwaba batanga utukomission abo bagenda bavuga ngo bonimwa ngo reka kugira ibingo ndemera ndagusororera ngo ni wabireka ngo ndaza kugusororera. Ivyo aho leta ibirikira declina kuri responsabilité zayo hamwe yoraba abantu bafise utuntu. Kira noneho ndazi neza ko ata muntu afise umugambi woteza imbere abanyagihugu hamwe mu Burundi hamwe nabo duhanye imbibe nk'iterambere ryakogwa n'irya soko nkuru ya Bujumbura. Nta muntu afise ahantu yoshobora. Murazi ko harabubatse aho bita ngaho aho hafi nyene ya BCB aho hose murabona murazi neza ko adashobora kureponda les besoins z'abanyagihugu nk'izo irya soko nkuru ya reponda. Ntibishoboka rero irya soko iguma ari kirumara mu yandi masoko yose. Nababwiye iby'isoko ya Kotebu leta yagiye kubaho kugira ngo bifashe abadandaza bari baje guhombera mu isoko nkuru. Murazi ko iyo soko nubu kubera yubatse nabi itarapfa ishoboye guteza imbere ku rugero ruboneka abadandaza hamwe n'abantu bahasumira. Kira noneho isoko nkuru uravye n'ikibanza yarimwo yari mu kibanza cyo hagati na hagati kwituriro ry'amabisi hagati mu gisagara ca Bujumbura. Igisagara buho mbere ari gisagara c'ubutunzi ari umugwa mukuru w'ubutunzi. Kare hoho bari bayubatse ikiri umugwa mukuru wa politiki. Ubu hoho rero hamwe yokuba kujya soko mpanure leta niyo yoca iranga yoca bakaranga muntu ko umugwa mukuru wa Bujumbura ari umugwa mukuru w'ubutunzi koko atari bivugwa ku majambo gusa nkiyo bivugwa hano. Isoko nkuru rero ya Bujumbura yokubakwa yotuma umugwa mukuru wa Bujumbura witirirwa umugwa mukuru w'ubutunzi koko kuko kanatsinda hoba harimwo ivyerekeye ubutunzi bitari bike. Nababwiye yuko irya ntuze irepresenta en 5e de PIB le PIB ntuze PIB national. Irya soko représente en 5e ni 20% de marchandises qui étaient habilitées. Hajya muri irya soko zi représente 20%. Murumva yuko rero ubuhoho abadandaza mbona abana baye benshi naho muri leta basigaye usanga ivyo birukira. Ubuhoho ngira ngo yociro représenta ngira ngo 40% de PIB hamwe yo kubaka. Urumva rero yuko leta y'u Burundi iri kirahomba abanyagihugu bariko barahomba abadandaza bakorera muri irya soko bariko barahomba. Tusavye rero ko atama speculation nkuko speculation nkuko Bujumbura yo muri Nderaga kura Bizimana yabivuze. Dusavye ko ata speculation yobamwo mu byo gusubiriza mu gozo gusubira kubaka gusanura ibyaso by'isoko nkuru ya Bujumbura. Dusavye ko umushikiranganje abijeje uwo w'inyubako be n'ujyajejwe by'ubudandaji boca bicara hamwe maze rero service zigashikiriza abarundi n'amakungu mu maguru masha ivyerekeye plan de réhabilitation y'isoko nkuru ya Bujumbura. Bamwe bavuga ngo cyane cyane aho muri leta ngo irya soko ngo tugiye kuyubaka duciye ku masosiyete
y'abantuze y'amabanki abandi obere ngori umushikiranganje jo bundi ngo iri mu minwe y'abagwizatunga abo bose ntibavuga abagwizatunga bari leta ntiyerekane plan abo bashikiranganje ntiberekane plan de rehabilitation yabo bagwizatunga nyene bavugwa ntiberekana abo bagwizatunga bari abo bagwizatunga abantu bose ngaba mu gihugu usanga biyita ko ari abantu babagwizatunga nababwiye ivyerekeye irya societe sino Afrique ingene yerekanye amahera y'intica ntiyikize ngo ugiye kubaka isoko gusubiramo isoko nkuru kandi irya soko biboneka ko ikeneye amahera akwiye amafaranga atari make kugira ngo irya soko isubire gukora sinababwiye yuko irya soko yatuma amadovize yirara hajya muri irya soko abantu b'abakongomani baza gushorera muri irya soko bari benshi cyane abazana ibitenge abo bose bazana amadovize bazana ajya amahera y'agaciro ahabona dukenya amadovize mu gihugu si twe tubyigize ni ukuvuga yuko aho twahora tuyakirira hari muri irya soko ibyo byose rero murumva yuko abantu rero baguma batatona bavuga ngo ejo ngo tuzobigira uku urumva bajya bose n'abafise akayabagu birabona ko ari abantu bafise akayabagu ko kugomba gutwara ivy'irya soko kuyigarurira n'abantu bafise akayabagu kuko ugiye kuraba ayo ma societe de banque yavuzwe kera ayo ma societe sino Afrique yavuzwe kera ibi bijanye na OBR byavuzwe kera none nindarerekana uburyo bukwiye ku mugaragaro nindarerekana planification ikwiye nindarerekana délai d'exécution umushikiranganje yavuze ivyo arerekana délai d'exécution none arerekana abagwizatunga amazina yabo n'amasosiyete yabo bazoyubaka murumva yuko aho hantu harimo speculation iteye ubwoba dusabye leta gufata mu minwe rero vuba bwango ikibazo ciyo soko nkuru ya Bujumbura